Impora TV, Impora TV. Kindi kintu gisigaye birahara nasho ndinde gukubura ukasa neza hasi mbona hasa neza yabakinsanga ntaraheze All aboard! aha jewe kuno kurongora canke no kurongora je mesa nkoropa nkubura nk'umuntu w'umugabo mu rugo kuso kurongora jewe aha ahubwo reka mbere cyo nkubura mbe mushingana nturaheza ukoropa kuva bwakera ugishikina saa burya nagira mpeze nemeje kubura mu nzu mbe ukoropa hadakubuye bo mupana turuka hehe oya hambonye hasa neza mugabo n'umwana ryaje mwana nacishe ko nta naki wacishe ivyo bipfu byawe hasa neza warabonye umuntu akoropa ari bivu naho nashangira gute erega naje wenda ruhanda umuntu none uravye gukubura inonzo yose ngaca ngubura nonga uriyumvira kabara amaho rega shaka wazanye umwamikazi wambye ko genda umwamikazi wa kuva tugikunda arubwira ko ndumwamikazi rega sho umwamikazi arakora amapenzi kwera n'urukundo warankunze kandi urabona ufite nazi amapenzi kwera amapenzi akakaboyi nangu nkurindira mu matwi none ngo uyu nawe nibi iyi ni bogari yanje umwamagira umwamikazi bogari mabogari nyene ubu rero muri ino nzu kugangama kudashwana agangama muri ino nzu yiwa kudashwana muri saro kudashwana hose je baranzina ndatwinga hite nimwe rero nimumfashe ikintu rero mfashe hajewe ukubure ngaha umwamikazi arakubuye je nase ngubure ngorope ngirene je wigeze umva umwamikazi akubura umwamikazi aricara none warabimbwiye ati wowe uzojya nk'umwamikazi byose nanje ndiko nashitse ibyo twasezeranye je muramenye hanyuma sivyo twigendeye ati wanje no kwicara no kuryama gushaka kaboyi we kusinya teke njya kimeze neza batona kagara ari ibintu ngaho we kaboyi we kaboyi kaboyi emwe wa mugestera kaboyi yo ngoma bogari muri iyo nzu ntuzi ubure mucamunyugana naje ngume hanze none buca bya bindi bavuga by'ibiti biriho iyo miti biriho none jewe wovuga muce ko jewe nongora nanjye rero mu je nanjye sindi umwana ibi byo gukoropa ndabihebye nimba ari uwo mugabo yazanye nacariko ako kagabo nyene kamabogana niba tukariko ngibyo je ndabihebye nanjye ntanangara mbere guhera ino saha ntanangara seriously Impora TV, Impora TV.